Abantu bagutegeka urumva nabyo bokugirira azi nta mpwe bagira nta kibano bantu barabizi neneho kataburofa bazana rero nivyo biriko byaraye bibaye mu migaragambyo yabaye burya abantu bose ari abantu batifuza kuba imbwa z'umuntu cyangwa batifuza kuba igikoresho cy'umuntu bamubundi ho bihagararaho ikintu bacasi bakakigaragaza ikintu bagikunze bakakigaragaza nibyo byaraye bibaye muri Goma. Turebe bimeze gute ubwo mu mwanya hari umukwabu uteye n'ubwoba hari ama video agenda sirikira y'abantu ariko barakubitwa inkoni igiti muri ko murabibona abantu bagenda barakubitwa igiti abo bantu bose bariko baratotezwa mu gisagara ca Goma n'abantu batashoboye kwitabira hehe ijya myamarazo yari yateguwe. Turebe ibintu bimeze gute hari ukuntu habaye nka rusasuma baza baguha akantu kakuranga kameze juste nk'aka justification cyangwa akantu kakwerekana ko woba waragiye mu migaragambyo. Burya migaragambyo yose yahabaye abantu bose bari bafise utuntu tudukarte babahaye kugira ngo bazoze kugira rusansuma barabe umuntu vy'ukuri atagiye. Rero abantu batashoboye kugenda muri bijya bintu nibo bantu uyu mwanya bariko barabangamirwa nibo bantu baravuga ko bamwe bashobora bantu b'Imana amahoro y'Imana abane namwe nizere ko mumeze neza twe turameze neza cyane ego tubifuriza kururanirwa kumirirwa neza kugira n'ubuzima bwiza muri rusangi amawuta ameze neza no kwama usenga kumbureje bizogenda neza twongera tubashimira cyane kukanya mufata kukigoro mufata kugira ngo mutwumvirize kuvyo tuba turiko turabasisangurira twongeye kugaruka ngaha kuri micro kugira ngo tubabwire ubundi ni iki kiro kiravugwa akakanya nibihe bintu biriko birayagwa ahantu hariya cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ego twongeye tubifuriza umwaka mushasha no heri nziza nibezere ko abakristo nibaza kuno munsi barara gusenga. Ego abemera ivuka ry'umwana Yesu Kristo turabakunda cyane. Ego nizere ko mumeze neza twongera dushimira abantu bose mu gwambwira subscribe ngwe muza kugira ngo umuryango ube munini cyane. Wewe ukiri mushasha nibaza ko tugwaye kaze na karibu urisanze uno munsi rero sinza kurandira cyane nza gukora ikiganiro gitoya cyane bivanye nuko nkabidusavye kandi tugomba tuyage ku kuntu ikibazo gihari muri Bukavu na Goma hari ikibazo c'abene igihugu batuyeyo aho kuvuga ko ari nka colonisation yo bayimukiye muri Bukavu na Goma. Ego ariko imbere ko tunjira mu kiganiro nyezina turongera kubashimira wewe ufata kanya ukumviriza ibyo twakoze muri fasoni ntangire turabakunda cyane. Ego hama wozo gatukana wozo kavuga ibi nabiriya nibaza ko atari ibyo bintu biranga umuntu afise ubuntu ubundi tutagaye twama twayivuze buri munsi uraza ngaha ukakivuguruza. Ego nizere ko mumeze neza cyane so reka tuje mu kiganiro nyezina bene data. Amakuru rero hari ni Bukavu na Goma umunyagihugu waho umukongomani amiriwe nabi cyane. Twaje turavuga kenshi yuko bano bantu ari abakrimineri bano bantu atabuntu bubarimwo benshi badutera ivyatsi benshi badutera amabuye we bambewe muri ko murabesha ariko ukuri kugenda kugaragara ya registre amakuru ava Bukavu na Goma murazi neza ko baheruka kugira imyamamazo je novuga ko yari imyamamazo yo ku nguvu munaze neza ko abanyagihugu muri Bukavu na Goma abakongomane muri rusangi n'utundi duce M23 agira fata ari nko gufatwa amateka y'umusirikare yafashe amateka afatwa nyene mpiri novuga ko abanyagihugu ba Bukavu na Goma mu mwanya n'abanyagihugu bo barashimuswe canke bo baranyurujwe bivanye nuko ataburenganzira bagifise. Birababaje cyane kwa uburenganzira ubundi kwa uburenganzira ni cagihe umunyumba 10 canke chef de quartier canke maire de la ville muba mwaramwitoreye hakaca haza abantu abana bariya bakabazanira babo mutazi yo bavuye mutazi n'ukuntu bameze mutazi n'imico yabo ubundi ko kwitwa kwa uburenganzira.
abanyagihugu muri Bukavuna Goma bakongomani muri rusangi surtout batuye aho M23 yafashe nuvuga ko bari ko barakwa uburenganzira bwabo kandi droit humanitaire ni ikintu gikwiye kubahirizwa rero bizute ibintu bibandanye kumera nabi murazi neza ko mu myigaragambyo bari bateguye imyigaragambyo ariko imyigaragambyo ifatiye yo gukaruma canke guhumisha amaso makungu kubera ko igi imyigaragambyo si imyigaragambyo yagiyemwe abene gihugu babiteguye canke babivuganye canke bagize ente ni ikintu caje ngaho bacita societe civile baragishiraho cyane gitangazo mugayo societe civile niyo M23 birazwi kuko iyo societe civile nibo nyene babikreye kugira ngo bashobore guhumisha canke guhuvya abantu ariko abantu baramaze kubahinyura rero ujya munsi ibi bintu byabaye byari Bukavu bisa n'ibintu byabaye mu minsi yaheze byo kwinjizwa mu gisirikare ku nguvu murazi neza leta ya Kongo leta y'Kinshasa yarashoboye kubivuga iravuga ati hari abantu bari korijwe mu gisirikare ku nguvu murazi neza ko hari abasirikare bafashe Bukavuna Goma hari abasirikare byensiri bayamanitse aravuga ati ko twiyicwa cyangwa ko tugirirwa nabi reka twiyunge n'uyu muhari wa M23 hari n'undi mugwi wakorana nabo ibyo birazwi bavuye muri FARDC hariyo n'abandi banyagihugu binjijwe mu gisirikare kwa kuntuti umuntu aba ariberaho cyangwa ntibamugirire nabi kubera ko wase ibyo bano bantu bagutegeka urumva nabyo bakugirira azi nta mpwe bagira nta kibano bantu barabizi neneho kataburofa bazana rero nivyo biriko byaraye bibaye mu myigaragambyo yabaye burya abantu bose ari abantu batifuza kuba imbwa z'umuntu cyangwa batifuza kuba igikoresho cy'umuntu bamubundi ho bihagararaho ikintu bacasi bakakigaragaza ikintu bagikunze bakakigaragaza nibyo byaraye bibaye muri Goma turebe bimeze gute Goma uwo mwanya hari umukwabu uteye n'ubwoba hari amavideo agenda sirikira y'abantu ariko barakubitwa inkoni igiti muri ko murabibona abantu bagenda barakubitwa igiti abo bantu bose bariko baratotezwa mu gisagara ca Goma n'abantu batashoboye kwitabira hehe ijya myamarazo yari yateguwe tire ibintu bimeze gute hari ukuntu habaye nka rusasuma baza baguha akantu kakuranga kameze juste nk'aka justification cyangwa akantu kakwerekana ko woba waragiye mu migaragambyo burya migaragambyo yose yahabaye abantu bose bari bafise utuntu tudukarte babahaye kugira ngo bazoze kugira rusansuma barabe umuntu vy'ukuri atagiyeyo rero abantu batashoboye kugenda muri bijya bintu nibo bantu uyu mwanya bariko barabangamirwa nibo bantu baravuga ko bamwe bashobora kuba bariko baranicwa kubera ko kutagenda hehe mu migaragambyo murumva neza ko ubuzima bw'Igoma ari ubuzima bumeze nabi pokuru mama aha hantu rero ntibaze bababeshi ngo hari ubuzima bwiza ni hamwe nyene ho kugirane nta muntu numwe agishobora gutwara amafaranga yiwe muri banki y'Igoma na Bukavu amafaranga yose ahari najya amafaranga bikireye bonyene batwaraye kugira ngo bahoma amaso abantu ko ubuzima ariko buragenda neza ariko pokuru mama nta muntu numwe w'umwene gihugu wa Bukavu na Goma ashobora gufata amafaranga yiwe ngo atwaye muri banki kuyabitsanya murumva neza ko aho hantu urumva neza ikibazo kiba gihari puguro muma abanyagihugu bose bari n'ubwo bati jenjanye amafaranga yanje muri banki pourquoi pas babagabo ko mbona umenga nabasuma kuvuga pa batoyiba bakatwara kandi uravye neza aba bagabo ukunda babona ntibajanywe muri Kongo no gukiza umunyamurenge bajanywe muri Kongo no kwiba ibya bakongomani turafise ivyemeza mu minsi yahera munazi ko Makenga yashoboye gufunga abantu bose harimo na muvyara wiwe twarabivuze ibiganiro twarabikoze byagiye biraca ngaha aba bantu rero nta kintu na kimwe cyo kitoza kwemeza ko batokwiba amafaranga y'abene gihugu bagoma abantu n'abamafia abantu n'abasuma ibyo bire birazwe ariko ikintu jewe turiko turanegura umuntu ko bavuga ati baje gukiza canke baje gutanga amahoro baravuga ati baje gukiza baje gutanga amahoro muri Bukavu na Goma canke muri Kongo direct vyukuri umuntu kumuhora ko atagiye mu migaragambyo wateguye canke mu myiyamamazo canke mu migumuko eske uyo muntu vyukuri
akwiye kwicwa canke akwiriye gukubitwa. Ibi ni ibintu vyemeza ko bajya bagabo ari abakriminali, bajya bagabo batazanywe na kamwe, sivyo? Bajya bagabo batazanywe na kamwe. Ibi byose amakungu biriko biba amakungu ari karabiraba. Burya umunsi wavyo, umunsi wabwo inkoko ntibika, umunsi wabwo inkoko ntibika. Kino kiganiro nagikoze mabaye cyane bivanye nuko ikiremwa muntu, ikiremwa cy'ubukongomani kiko kirabonerwa, kiko kirabonerwa, kiko kirahangayika, kiko kirakubagurwa. Ibaza umuntu agusanga iwawe atari mu gihugu ciwe, akagukubagura, akagutwara buri kimwe, urumva ko ari ibintu biteye isoni. Izi ntwaro turi kopugurumoma ni intwaro za Republika, si intwaro za cami. Ibi bintu twari tubimenyereye ku ntuzu by'abakoroni, ku ntwaro z'abakoroni niho hari hamenyerewe bino bintu byo gushobora gukoroniza umuntu, ukamurira amagi, ukamurira buri kimwe. None banyafrika muremeye neza ko kweri dukoronizanye hagati ya u Rwanda rukoronize Kongo? Nivyo biko biraba muri Kongo. Ubunye nta munyagihugu wo muri Kongo wo bikavuna Goma, ahantu hose hafashwe na M23, nta munyagihugu ari mutwiwe ngo dufungure neza. Worima gute mu gihuzi kuri kubana n'umusuma, mu gihuza ati moya n'umwanya uyu muntu ibyanje byose arabitwara? Nivyo biriko biraba, ivyo biriko biraba muri Kongo. Abakobwa beza parafatwa ku nguvu, ni kibazo gikomeye cyane. So ibi novuga neza ko atamusi numwe ikibi kigeze gitsinda iciza. Abakongomani mwihangane, bene data mwihangane, twarimesha ko atamvura idahita umunsi wago urahari. Turabakunda cyane, muzikiganiro kigufi kugira ngo message bashikire muri benshi. Turabakunda cyane, bye bye.